Ikindi cerekeye amasezerano ya kera la loi uvuga yuko yahawe Israeli yonyene itahawe abarundi abanyarwanda abanyamerika abanyakanada meme muri Nouveau Testament bavuga yuko azogirana isezerano na Israeli none abanyarwanda abarundi abanyakanada abanyamerika dusubira kubironkamwo gute canke bisubira kuturaba gute kandi tujuru iby'abanya-Israeli ubaje ikibazo ciza gose munyigisho nateguye kuvugana nateguye kwivuga ko mugabo ndavye nagize introduction bimwe byanje byo kuvuga menshi mvuga menshi sanga natwaye umwanya munini muri introduction ndabireka ariko Bible sinzi Joel nsomera Psalm 147 verset 19 et 20 ikinga ndagagare kandi nanditse igitabo kwino sije abajijeko ndabise igitabo kuri Amazon mu Congereza ariko mu Gifaransa n'Kirundi ndagitanga ku buntu abantu mwakira kuri kubora muri groupe kuri kubonda bazogitanga nagitaduje mu Kirundi n'Igifaransa ndagitanga ku buntu nta mahera charginga nuko ndavyizera ubu iCongereza kuri Amazon citwa Gentiles and the Law of Moses les païens et la loi de Moïse kiri kuri Amazon abagikenera kumbure muze kumbwira nimero yanje ndayibaha ndashaka kibaha kuri WhatsApp face kwa gusa ama mu printing mu gisome rero abanyamahanga Bible dusomeye Psalm 147 verset 19 na 20 Psaume 147 19 à 20 c'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements ses lois à Israël il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple aussi ses lois leur restent inconnues loué soit l'Éternel amba ngo niwe ngo yakomenza ijambo giwe Yakobo ngo namategeko n'ibindi ngo nta rindi hanga yagiriye gukino ko beraye Kirundi vuga nta kindi gihugu Imana yigeze iha amategeko ugiye muri Deuteronome gusubira mu byagezwe igice cya 4 cya 5 cya 6 turabona neza ko Imana yigishije abanyisirayeli babwira ngo ndabaha amategeko kugira ngo ayandi mahanga azoza bigire ko sagesse ubwenge bw'Imana muri make nta kindi gihugu cyo kwisi cahawe amategeko saya abarundi saya n'abanyamerika n'abakanada nta kindi gihugu c'était pour igihugu kimwe ico gihugu kimana gitanze gihaye amategeko kugira ngo kibere umuco yandi mahanga kugira Kristo azokivemwo nico gituma Imana yatanze aya mategeko kuri Israel kuri Yuda cyane cyane kugira Yesu aze ava mu muryango wa Yuda rero nagira tugende muri Bible gatonya simbira Romains 9 verset 1 à 5 ikibazo nshaka kucishura nkoresheje imirongo itandukanye kugira doctrine yacu ibebaze kukuri kw'ijambo ry'Imana Romains 9 1 à 5 Romains 9 1 à 5 je dis la vérité en tant qu'homme uni à Christ je ne mens pas ma conscience en accord avec l'Esprit Saint me rend ce témoignage j'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur oui je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte. Les alliances, le don de la loi. Le culte et les promesses. À eux les patriarches. Umuntu agatana isezerano ryo muri Yesaya ryahawe Israel agashaka kubita ku mwana w'Imana ngo ndacaka bijya sivyo yes it's so deep again hari ibintu ducakira atari byacu byahawe Israel muga twige amasezerano yacu ni ego na amen muri Kristo twebwe twizera ibyo muri Kristo Yesu bandanye verset 5 à eux les patriarches et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité il est aussi au-dessus de tout Dieu béni pour toujours amen kubera ngo banse kwizera Kristo ugiye mu gice c'icumi umurongo wa mbere ushaka wa 4 acabananya akavuga yuko abanyisirayeli bimubabaza ko barondeye kuguruka kwabo kuva mu mategeko bahaguruka kuva muri Kristo Yesu guhabwa wizera wese ubandanije muri Romains 2:15 abantu 15
Romains 2:15. Il démontre, yes, amen. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne. 14. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, la loi de Moïse, abanyamahanga badafise ibyagezwe bya Mose, urabona ko abanyamahanga nta mategeko dufise twebwe. Abafite n'ibi by'amategeko dushaka kuba munsi y'amategeko ni ukuja kwimera mu bitaturaba. We don't mind our own business. Our business is in Christ. Hello? Bandanye. Okay. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Alors qu'ils n'ont pas la loi. Barikondaniye bakoze ibisa n'amategeko. Kubera iki? Bandanya wumve. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Shaka kugereza. Muri make abanyamahanga barasi cyo bita la loi de la conscience. Nico gituma mu mico y'iwacu ugiye kuraba nk'u Burundi iyo tuva urabona ko umuntu akoze icakana barafise ukuntu bamuhana. Uri umugabo w'ikigaba bagucira umukenke. Barakurextra muri komine tukaba umuntu ngo ni nyererezi. Niyo bamwita ngo baramwangaje, umuntu akangara bakamwirukana. Bakamukura muri kominote. Turabona yuko umuntu yasambanye bamuta mu gisuma nyenzi. Bakamuta mu gisuma. Ni bimwe bicisha amabuye abo tokamo dimanche passé muri utabana ko navyigishako. Wabona yuko barafise nta mategeko yanditse barafise. Mugabo mu mitima yabo byari bisanzwe biriyo kumenya kibi n'iciza mugabo bitanditse ahantu. Reka turabe muri Ephésiens 2 verset 11 kumanuka. Cendangiza kuri mirongo simvuga imirongo myinshi. Ephésiens 2, 11. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis. Abadakebwe n'abakebwe abanyisraeli bafata abanyamahanga ko batakebwe. Symbole y'uko umuntu w'Imana yari circoncision. À cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant par votre union avec Jésus-Christ. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Mwegejwe hafi n'amaso ya Kristo. Bwa nishuri kibazo cawe twebwe none dufezon partie ya nouvelle alliance gute amaraso ya Kristo. Kristo Yesu kuba muri Kristo. Nje tuma Yesu akora senga yavuze ngo ndafite n'izindi ntama zitari muri uyu mukuku zo kumva ubutumwa bwiza biciye kuri mwebwe abwira ba Petero. Twebwe twaje ntama Yesu yasengeye muri Jean 17. Rero twebwe twinja muri ryo sizino rishasha rya Kristo rya Yuda kubwa buntu bw'Imana. Nje tuma Paulo yahamagara kubwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu abanyamahanga kugira ngo nabo bamenye ko Imana ibemere baaccepta atari kubera ikintu bakoze cy'inyuma ca circoncision n'ikindi ariko kubera bizeye Imana kandi kwibakunda. Ugiye muri Romains chapitre 11 abaroma 11 tubona neza yuko biri tubwira ngo twebwe abanyamahanga utumeze nk'igiti cyo mwishamba ngo camaditswe ku muzabibu w'ukurewe Kristo nk'ingurukizi twabaye greffé en Christ twashizwe kuri Kristo Yesu kubw'ubuntu bwiwe atari ko amategeko atari ko ikindi kintu na kimwe akora gwa rukundo rwiwe na bw'ubuntu bwiwe. Uno munsi y'abanyamahanga turi muri yo systeme ya ancienne alliance kubera Kristo Yesu nje tumubutumwa bwiza bwereva Kristo n'ikintu yakoze. Umunyamahanga rero nyarakwiye kugira horoso yiwe iri baze ku mategeko ya Moise. Uko nuko nabivuze ni kuja kwita mu bitaturaba.
ntibituraba mugabo biratwigisha umuntu yavanyumviriza ngo ngo yavuze ngo ntibituraba no twaje kubikuramo Kristo ngo tubone urukundo yadukunze ako ntuja kubiraba kugira ngo bitubesheho bidutume tugororokera Imana ko ntavyo bishoboye Yesu arikwije amen Amen. kazo kindi Amen. cyari icerekeye ko avuga yuko mu isezerano shasha ata muntu azoba acigisha ubundi bose bazobitahura donc bizoshika ryari canke vyarashitse canke oya gushika byarashitse kugura munsi avuga kuraba etymologie demo amajambo gihe mu kigiriki ca muri mu gihe burayi bakavuga kumenya bishobora gusigura ibintu byinshi yavuze kumenya kugira iyo relation personnelle kuko kera bakurikiza ibintu uno munsi aho na Jesna rinkenewe ngaha abantu twigisha ngaha twari kuba dukenewe no kugira ngo nabigisha kumenya Imana musanzwe muyizi ni iryo jambo kugira relation personnelle iyo intimité yabona Kristo umakire Kristo uramumenya umuntu akijijwe muri warabizi utarakiraga kizarabizi ibyo nitwo bikekeranya ko vraiment ariko arabasha cyane kuri iyo relation personnelle ihagaze kuri nkemu yera umuntu wese azonyimenyera ukwiwe kuko nzokwandika iyo mu mitima yabo kuko byabyanditse hanze ufise nkemu yera muri wewe wanashaka nkemu yera ntiyandika amategeko 10 muri twebwe amategeko y'Imana muri Nouveau Testament amategeko 2 gusa ni kwizera hamwe n'urukundo kandi Bible ivuga muri Jean 5 verset 3 ko amategeko y'Imana ya Kristo taremereye kwa n'urukundo no kwizera biri muri twebwe kuko muri Nouveau Testament no munsi dufise ibintu byinshi Imana tubuza bitanditse mu mategeko byinshi cyane ndashobora kugenda hana kambuza birashika byari bageze gutegura igikorane kinini Burundi mwishengero abantu benshi kumbe bari bifuza kujamwo rinini traditionnel kinini bagiteguye ndasenga nk'amarambuza kujayo amafishe yasohotse abaririmbyi bazwi babatumiye aje nigisha uwo munsi nk'amarambuza arambuza ndategura message kasha nsinzira I cannot forget it gusha ku munsi wa nyuma ndabandikira naga mumbabarire numvise nk'emu yambujije vraiment mumbabarire vraiment eske byari mu mategeko 10 eka nuko nk'emu yera tabishaka bazi icyo yashaka Imana ashaka kureva undi mutipe yaravuye kwigishure muri Kenya niwe baciye babwira uwo munsi ari ngaho muri assemble atebana Ange Michel yasivye hagarara ngaha wigisha umutipe n'umupastori Burundi jena nagize mareze mu mutima kwigishije mu Imana ni vyiza muga nk'emu yera yarabimbujije sukarara amategeko tubona Paulo ngo nk'emu yera ngo agiye kuvuga ubutumwa mu gisagara nk'emu yera ngo akamubuza sa amategeko 10 yarakurikije nkararenzeko ni nk'emu yera turongora mu madetayi y'ubuzima bwacu bwose amen.